bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru yo kuri wa gatanu igenekerezo rya 25 Nyakanga umwaka wa 2020 tuyatangure ku ngingo nkuru ziyagize abakorewe amabi mu Burundi be n'imiryango yabo bazotunganirizwa amatohoza yatangujwe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha kwihonyango ry'agateka na muntu ryabaye kuva mu mwaka wa 2015 na Hasana yatevye arabandanya nk'uko bisanzwe bikogwa n'iyo sentare. Umushingomanza wo mu Birigi Bernard Menge asanzwe ari mu mugwi w'abashingomanza bakorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe arahumuriza abo bose bakozwe ko nayo mabi mu Burundi. Ntiharagera ko umugwi wa UNI ujejwe amatohoza mu Burundi ukugwaho na cyane ko aya mezi 3 ya mbere y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye yaranzwe n'ihonyangwa ry'agateka na muntu mu Burundi. Ako nakamo k'abarundi b'intungane muri ano makuru murabakurikira. Paul Rusesabagina yagirizwa ibikorwa by'iterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda yisanze yashitse mu Rwanda mu gihe wewe yaragiye kubonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye vyemezwe n'ikinyamakuru c'abirigi citwa Le Soir. Mukanya inkuru imwe mukwayo. Ndasubiye kuba ikaze muri ano makuru. Nari mpejeje kubabwira Paul Rusesabagina arongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda MRCD yari afise intumbero yo kuja mu gihugu cy'u Burundi kugira abonane n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ivyo bikaba vyandikwa n'ikinyamakuru c'abirigi Le Soir. Aho afungiwe mu gihugu cy'u Rwanda, Paul Rusesabagina yari yamenyesheje ko yaragiye mu Burundi ku butumire bw'umupastori aho yategerezwa kugiriranira ikiganiro n'abasengera muri iryo shengero ry'uwo mupastori. Idonido na Bertrand Ngendakuriyo. Inyuma yo kumara iminsi itari mike mu bisagara vya San Antonio na Texas, mu gisagara ca Chicago, niho Paul Rusesabagina yuririye indege imujana mu gihugu ca Dubai kwigerekerezo rya 26 kwezi k'umunani uyu mwaka. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru New York Times, Paul Rusesabagina yamenyesheje ko yarazi ko yuri indege iva i Dubai ija mu Burundi, aho yari yitavye ubutumire bw'umupastori azwi ku izina rya Constantin Niyomwungere. Akaba ngo yaragiye gusigura ivyo yakoze vyafatiwemwo mw'ireresi Hotel Rwanda ivuga ibijanye n'ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda hari mu mwaka wa 1994. Was actually not coming here. I was going to Burundi. Mu bisanzwe sinarinje ngaha, nari ngiye Burundi. Nafashe indege isanzwe. Shitse aho twategerezwa guhagarara i Dubai, hari umuntu w'umurundi yari yakose indege yiwe. Iyo ndege yategerezwa kudukura i Dubai ikadushikana i Bujumbura, ariko yaciye tujana i Kigali. Twururutse nari nzi ko twashitse i Bujumbura. Nari natumiwe n'umuntu nafata nk'umugenzi yiyita Bishop canke pasitori canke musenyeri. Yari yantumiye ngo mvuge kuvyerekeye ireresi yitwa Hotel Rwanda mu masengero yiwe. Izina ryiwe ni Constantin Niyomwungere. Constantin Niyomwungere. Kubw'ikinyamakuru c'ababirigi Le Soir, Paul Rusesabagina yarafise nyabona intumbero yo kuja mu gihugu cy'u Burundi kugira abonane n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Kubw'ico kinyamakuru nyene Le Soir, mu matohoza cagize nuko atamupasteri numwe akorera ubutumwa mu Burundi afise izina rya Constantin Niyomwungere. Uwo mugambwe rero MRCD Paul Rusesabagina asanzwe arongoye wagirizwa ku ufise ishami ry'umuhari wafashe ibigwanisho FNL, umuhari ufatwa nk'uwiterabwoba n'igihugu cy'u Rwanda. Kubwo mushingwamanza w'umubirigi Bernard Menge akaba numwe mu bashingwamanza baburanira imiryango y'abakorewe amabi mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 ngo umuntu nka Rusesabagina kuba yiyumviriye kugendera Burundi muri kino gihe birafise ico binyegeje. J'acte ce qui se passe pour monsieur Rusesabagina. Ndabona ibiriko biraba kuri Rusesabagina. Ikintu kimwe nibaza ko novuga nukwibaza ico Rusesabagina avuga ko aharanira agateka na muntu yashaka gushikako mu kugendera igihugu kizwimo cane ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu, ubwicanyi bwakozwe kandi bukiriko burakogwa, aho kandi hari benshi bafise ivyiyumviro bibi bidahumuriza nk'imbonerakure aba FDR hamwe na wa muhari uvugwa cane witwaje ibigwanisho MRCD yaragiye gukora yiki. Aho niho hari binyegezwa muri iyo dossier. Voilà, qu'est-ce qu'il allait faire là? C'est une des énigmes de ce dossier.
aha mumenya ko Calixte Nsabimana Batazira Sankara icegera ca kabiri c'urongoye umugambwe MRCD urongowe na Paul Rusesabagina akaba n'umuvugizi w'umuharugwana FNL ukomoka kuri uwo mugambwe yari yaremanze igihe arenguka imbere y'ubutungane bw'igihugu c'u Rwanda ko yakoranye nabo mu iperereza ry'u Burundi n'Ubuganda. Ico gihe akaba yamenyesheje ko Major Bertin Gahungu yari umukuru mu iperereza ry'u Burundi yamufashije mu kumuhuza n'urongoye iperereza ry'igihugu c'u Buganda Abel Kandiho. Bertrand Ndakuriyo tumukengurukire. Abakorewe amabi mu Burundi n'imiryango yabo kuva mu mwaka wa 2015 hadutse injyane zivuye ku kiringo ca gatatu ntibihebure. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe ntiyihutisha ibikorwa ariko izoteba ikubita intahe mu gahanga abakoze ivyaha. Ibi vyemezwa n'umushingwamanza Bernard Menge umwe mu baburanira imiryango y'abakorewe amabi mu Burundi. Tumukurikire. Je sais que les procédures devant la Cour pénale internationale sont excessivement long. Ndazi yuko ibikorwa by'amatoza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha bifata inzira ndende kandi ndazi ko ababuza ababo baguma biranda. Birashoboka ko biyumvira ko atakizovamwo mu biriko birakogwa, ariko ndashobora kubabwiza ukuri ko atana kimwe cotuma umuntu yihebura. Nta na kimwe. Ibikorwa biriko birakogwa, hari igihe duhora tuvugana n'abajeje ivyo bikorwa. Murazi neza ibikorwa by'ubutungane ari amatohoza, hama abashingwa manza baburanira ababuza ababo nabo bakaba bafise ibikorwa bajejwe mu butungane. Ariko ndashobora kubabwiza ukuri ko ibikorwa n'ubu bikibandanya, nta kirahebwa. Ndazi ko hari abantu baguma bibaza ibibazo vyerekeye ibikorwa by'ubwo butungane. Uravye n'urupfu rwa Petero Nkurunziza, ariko nivyo ibikorwa by'ubutungane bikurikira ibyaha byakozwe ku butegetsi bwiwe bica bihagarara, ariko ntibishobora guhagarika ibikorwa by'ubutungane kuvyerekeye abagirizwa eka n'abakora ubwicanyi. Rero ibikorwa biracariko birakogwa kandi bizobandanya. Donc ces procédures sont en cours et vont se poursuivre. Ano makuru tuyabandanirize kubijanye n'agataya kazi na muntu. Umugwi wa ONU ujejwe amatohoza ku Burundi urakwiye kongerwa ikiringo uravye amabi amaze gukogwa mu mezi 3 gusa arangiye haje umukuru w'igihugu mushasha mu Burundi. Ivyo ni bivugwa na Gervais Nibigira icegera c'urongoye urunani rw'abarundi b'intungane Raison des Citoyens Probe. Agatera akamo ibihugu bihurikiye mu nama ya ONU ishinzwe kubahiriza agataya kazi na muntu gushigikira iyo ngingo yo kongera ikiringo uwo mugwi wa ONU ujejwe amatohoza. Tumukurikire. Turavye amezi 3 arangiye umukuru mushasha yafashe ubutegetsi ntagahimwe kabone na gatoyi. Habananje habo bwicanyi abantu banyuruzwa banafatwa abandi bagapfungwa bidashiye amategeko. Rero uyu munsi uravye inama iko yakorana mu kino gihe kuvyeke Burundi aho baravye cegeranyo c'amatoza yakozwe n'umugwi ujejwe gutohoza byabaye mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Ubwa mbere ho tubona yuko dushimira bwa mbere ho uwo mugwi uravye cegeranyo yashikirije cegeranyo kirimwo byinshi mu byagiye mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 kubera umunsi ejo hiyeje bashikirije cegeranyo twovuga ko ari icanyuma kubera umwanya bahawe wari kurarangira. Rero dusaba yuko bwa mbere ho turavye ikora mu Burundi bandanye biba ahantu bandanya bicwa bapfungwa abandi bakanyuruzwa yuko twosaba yuko uwo mugwi ukongoreza igihe kugira ngo babandanye batohoza bikora mu Burundi. Ubwa mbere yaba hariho umugwi usanzura abatazira mu Burundi byo baye byoroshe, ariko leta y'u Burundi yasuye kerekana yuko yashikiye uwo mugwi nuvuga ufeze duradorome mu Burundi ko batashikiye na gatoya. Rero twosaba cyane gose ko ibihugu bihurikiye muri Conseil de duradorome mu mugwi ujejwe abatazira muntu yuko bo kwemeza ko hose bakongezwa ikiringo c'umwaka kugira ngo uwo mugwi ubandanye ukurikirana ibikora mu Burundi ndaburya tayi kirahinduka. Uravye ivyegeranyo by'amashirahamwe ya natakaza mu Burundi atangwa uyu munsi byateye ubwoba gose. Uravye ko abantu bandanye bicwa bapfungwa abandi bakanyuruzwa, aho umunsi rero hariho umurindi udasanzwe, aho hariho bashaka n'umugumu w'abarundi abatutsi bigo bafatwa gusumba abandi. Bikana ko umunsi rero hamwe uwo mugwi umunsi utokongwa igihe hadoca haba
ibintu bisigaye biba atacame atawuzomenyesha byabaye mu Burundi cyo tuvaza bari bubeye wo mugwi urakwiye kongezwa igihe c'umwaka kugira ngo ubandanye ubere ijisho abarundi abanyamahanga eka n'amashamwe ahani yataza muntu yawe mu bincanke muzima kungu. Gervais Nibigira ni cegera curongoye urunani rw'abarundi b'intungane. Hari ibintu bitavugirwa hejuru mu rugendo rwa Evariste Ndayishimiye mu gihugu ca Tanzania. Muri ivyo harimo ibijanye n'umutekano wari ugeramiwe kubera ibitero by'abagwanyi muri kijya gihe nyene c'ugo rugendo. Ivyo bimenyeshwa na François Bizimana icegera curongoye uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba. Mu kiganiro Club de la Presse yari yatumiwemwo yanavuze ubwo bafise ko Tanzania kizohava ahubwo cigarurira n'u Burundi. Tumukurikire. Ndayishimiye ujya mukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye mu gihugu cya Tanzania mu gihe hari insecurity mu gihugu mu gihe atamutekano hari ni gihe intara zitanu zako zirategwa icyarimwe tukavuga za Bururi tukavuga za Rumonge tukavuga za Kayanza tukavuga za Bujumbura rirari wana hari uhagarara ushobora kuyumvira gute ko yumviriye kugenda hagati muri urwo ruhagarara kugenda hagati muri urwo ruhagarara akaja kuraba Magufuri ibyo byose naho nyene ibyo bijanye n'umutekano ushaka ko byaramujanye akavuga ati burya igihugu canje ndabona yuko gishobora gutegwa umwanya n'umwanya ariko hoba hari yego urumva ati niko gufashanya kuko reka nakubwire hari igihugu yaravuze nakiri ku kigo cya hagati y'u Bufaransa na Mayotte burya Mayotte kugira ngo kije ku Bufaransa un peu d'histoire kugira kije mu Ruzenya ku Bufaransa unuzenya umusultani yatwara ijya ire yabonye ageramiwe n'umutekano wabuzagira umwe n'inye gatonya aragurishije igihugu yaragurishije Philippe Ier wa France hari mu gihumbi n'amajana 8 aragura cyo gihugu caragutswe. Uburundi bwotegerejwe kwiyubakira amahinguriro yo guhingura ubutare bucukugwa mu gihugu. Kubwa Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka akaba ari n'umuhinga mu migenderanire hagati y'ibihugu ngo ishogwa ry'ubwo butare muri Tanzania rizotuma Uburundi buhahombera cyane. Atera ivyatsi kandi ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo gushorera ubwo butare mu gisagara ca Kigoma mu gihugu ca Tanzania. Nawe nyene akaba yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse. Iyo ugomba gucukura ubutare uzana amasosiyete yose yo hanze abishobora nayo mu Burundi abishobora mugatanga isoko uzana vyinshi niwe wemera kandi akabikora mu Burundi kandi ukamubwira uti ugomba gushiramo n'abarundi baje muri iyo sosiyete ikigira katatu ugomba gushikana gucukura kuhingura kungana gutya donc degré de transformation kugira ngo dushobore kusigarana igice kinini ya mu Burundi n'amadovize dukuramwe abe menshi ivyo byose nta biriko biraba mu Burundi nakagwi gatoya karimwe n'abatanzania s'il vous plaît karimwe n'abatanzania kandi abatanzania bakeya bo mu butegetsi harya rero birya bintu biriko biraba nta novuga yuko Tanzania yose izobitoramwo akabiri n'abantu bakeya nka kurya abasende DFDD nabo nyene bafisa akagwi k'abantu baha urumva ni bintu si bintu byo gufasha ibihugu ni bintu by'abantu by'inyungu ngenga kurya ibitoro mu Burundi bitandazwa n'akagwi gakeya k'abantu bamwe uzi kandi ko benshi ari abatanzania kurya amabanki ariko arabikora kurya amaminere nayo nyene uburi karacugurwa n'abatanzania sivyo hari isoko ryatanzwe abatanzania n'abashimira nta bintu mu rukurikirane rw'ikiganiro rero nabonye ca televiziyo Renaissance uyu munsi mukurikira igice c'intahe ya Justine Nkurunziza na musaza we Aloise niyo yita abana bo muhisi Kanyarushatsi Robert yagandaguwe mu mwaka w'1972. Justine na Aloise batubwira muri rusangi ibyo bibuka ku muvyeyi wabo. Hanyuma ndibuka mu gutaha ababikira nibo badu hariho imiduga leta yatanze iziraca ku mashure itahana abana ndibuka yari ingeri twese dupakiye inyuma ingeri ngendo ya mbere twese dupakiye inyuma hanyuma ziradushikana twese ku maparuwase dusanga nyene papa ntawe uhari mama tukamubaza tuti nibiki yarihe tukabona gumarira agaca tubwira ngo baramutwaye bavuga ngo baramutwaye ntiwamenya baramutwaye hanyuma niho mu nyuma abantu batanguye kuza baratwinuba
washaka bose n'abiwabo n'inshuti zacu bakatwinuba bakavuga ngo turi mu bamenja. Aho rero nta muntu n'umwe yubahuka kuhaza. Twaragiye en quarantaine, baratumeta en quarantaine, baravuga yuko turabamenja. Sinchuti sabaki muhira haza umuntu arinda. Ngabo hariho abantu nyene babagenzi kandi bo mu bwoko bwose baje barasutena mama, mbwa mama yaragize ikibazo kinini ya cyane kuko urabona ari umututsikazi ampise umutarekazi. Bavuga bati ngo weho mama wawe weho mama wanje nabi wawe bagohekuye. Naho baza kumutora bamutwara muri prison, yagiye avuga ati jewe ndagiye muri prison mugabo comme atana kimwe niyagiriza nzogaruka. Kurufu gwiwe ivyo nivyo nzi. Ibindi vyo kurufu gwiwe rero ubu hariho ifoto nkunda kuraba, ifoto ejo bundi yarasotse muri journal. Kenshi usanga hari abantu benshi batonze umurongo, des prisonniers de guerre, abafungwa bamwe bari torse nu atacho bambaye mu gikiriza, abandi bafungiye amaboko inyuma. Ijya foto rero iyo ndayiravye des fois je mu ncani bazibazo nti iyo bayari mwo. Ijya foto ica inzanira ivyumviro bicane. Donc nico novuga ijya foto niyo cyane nibuka ni iyo bayapfuye gutya. Papa maze gupfa urabona kera abagabo ba kera bari abantu baba biza amashuri bafite n'uburyo, papa yarafise uburyo bakaca barongora kenshi ya inkumi nziza mugabo baba biza amashuri. Mama yari yize nibaza yize bavuga ko ari yize ménagère. Bivuga rero yuko papa yarafise uburyo bwinshi yitavye Imana yamusigiye abana dushika 6. Iyo ntahe yose ya Justine nkuru nziza na musaza we Aloyize niyo yita muzoyisanga ku mihora yose ca kwibiganiro vya televiziyo Renaissance guhera kuri wa gatandatu igenekerezo rya 26 Nyakanga umwaka wa 2020. Ano makuru tuyasozerere mu yavugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. Imisi 340 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza. Ku munsi wa gatanu igenekerezo ya gatanu ruheshi sentare isuramwe imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto. Ku 30 umwaka bacira umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Christine Kamikazi, Terence Mpozenzi, Agnes Ndirubusa hamwe na Egide Harerimana bafashe ku 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose bagezwe gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Akabana aho duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya ukayakurikira, eka shimire na bagenzanje bafashije mu kuyatunganya nkaba ndabikebanuye ndabifuriza n'imisi y'akaruhuko myiza.